Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Umunyamabanga mukuru w'Umugambwe CNDD FDD yabereye kuri hamwe n'izindi ndongozi nkuru bifadikanije n'abakristu ba Paroisse Saint François d'Assise mu Magarama mu nkuka ya Misa itangurira Amasengesho y'imisi 3 yatunganijwe n'Umugambwe CNDD FDD ku kivugo kivuga kiti kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama amasho mwagabanganirijwe ariko mube ivyitegererezo vy'ubusho. Ayo masengesho akaba ari ayo kwirimbura no kwitura Imana ategekanijwe kuva kuri wa 23 ndamukiza gushika igenekerezo rya 25 ndamukiza uyu mwaka nyene 2026. Umwungere wa Diocèse ya Gitega Musenyeri Bonaventure Nahimana mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yagize ati: Nk'abakristu murongore ababatoye mu rukundo n'ubwira, mube kandi akarorero kabo mushinzwe kugira mugwanye ivyoshobora kubangamira iterambere ry'igihugu. Iryo rizoba riteka ku mugambwe urongoye Burundi. Petero Mweranda ahanura abandi bakurambere nkawe atishira hejuru, akabigirana ubwitonzi kuko ategera neza kwibanga bafise ari banga ritoroshe, ni ryabanga ribangirwa ingata. Nihashimika rero mu kubaha impanuro z'ingene bo kwigenza kugira ngo umunsi umwungere adasumbwa azozira base baronke urugori rw'ubuninahazwa kuko bazoba baranguye neza ibanga ryabo. Nk'indongozi mu mugambwe no mu gihugu mu kwisunga mpanuro kuko uburongozi bwose burondera gutunganiriza no gukingira abo bujejwe. Murongorana urukundo n'ubwira ababizigiye bakabatora mu nzego zitandukanye nk'uko Petero abisaba mu barongore, atabugunge, atagahato, atagutwaza umukazo, atawurondera inyungu ziwe gusa, atawutegekana akagayo, atabifata kiganwa ngo bagwize abasavyi n'abasasirizi, mube abasuku b'igihugu cabizigiye ngo mutunganirize neza abo mujejwe murondera ineza yabo. Murabizi umwerivu Umukuru ugakwira igihugu, mubere akarorero abo mushinzwe. Ubwa kabiri ndogira nti ni mwebwe murongoye igihugu mu bisata nka vyose bigize ubuzima bwacu, ari mu ntwaro, ari mu mirimo itandukanye, mu ndero, mu butungane, mu magara y'abantu, mu vy'ubutunzi, mu vy'ukunguruza abantu n'ibintu, mu vy'umutekano n'ibindi. Umwe wese akore neza ico ashinzwe kugira ngo mugwanirize hamwe ivyo vyose vyoshobora kuzingamika iterambere ry'igihugu no kugisubiza inyuma, nk'ingendo yo kurya no kwaka igiturire, ingendo y'akamwana wa mama, ingendo y'ubunebwe, y'akarenganyo canke y'ugwangara n'ukwigira sindabibazwa mu kubungabunga itunga rusangi. Hari wagize ati igihugu ntigikena, gikeneshwa n'abo giteje imbere. Inyungu zaco bakazigira inyungu zabo n'ababo. Ko mufashe uno mwanya wo gukengurukira
Imana, mubonereho no kuraba no kwihweza ibibazo biri mu bisata muranguriramwo imirimo yanyu, kugira ngo imigambi n'ibikorwa murangura ku munsi bigenda bitorera inyishu ivyo bibazo, igihugu kibone gutera imbere kigana yambona kazoza. Nk'abakristu mubere akarorero abo mujejwe mu kwaba muharanira ineza y'igihugu n'iteka ryaco, ngo umurundi wese abeho mu mahoro, mu butungane no mu mwidegemvyo. Umukama Yezu Kristu yazutse ava mu bapfuye, ahindure abagifise imitima y'agatimatare, tworoheranire twese abamwemera, duhurize hamwe mu kubaka igihugu cacu, rizoba ari iteka k'umugambwe urongoye igihugu. Amen. Ayo masengesho yatunganijwe n'Umugambwe CNDD FDD akaba acabandaniriza ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Ingoma, aho nyene ku mugwa mukuru wa politike i Gitega.